Haraheze imyaka 32 abarundi bitoreye amasezerano y'ubumwe bwabo hari genekerezo rya 5 ruhuma 1991. Uwaramutswa igihugu ico gihe Petero Buyoya yabanje gushiraho umugujeje kwiga ikibazo c'umwe bw'abarundi hari muri gitugutu 1988. Uwo mugwi wari ugwizwe n'abantu 24, abahutu 12 n'abatutsi 12. Mu cegeranyo batanze baremeje ko ubumwe bw'abarundi bwatanguye gutosekazwa n'intwaro y'abakoroni, batanguye kugabura abarundi mu migwi bakabapima ibihimba vy'umubiri n'ibindi. Injyane mu Burundi zagiye zirisubiriza aho twovuga nko mu 1961, 1965, 1972, 1988, 1993 hamwe n'ejo bundi mu 2015. Izo njyane zagiye ziragira ingaruka mbi ku gihugu, haba mu vy'imibano, politike n'ubutunzi. Mbega ubuho ubumwe bw'abarundi bwifashe gute? Twarakubitiye mu ntara ya Kirundo, musanzwe muzi ko yagize ingorane abene Burundi baracanamwo mu 1988 muri komine ya Ntega. Murazi ivyo bita intambara ya Ntega na Marangara, abene igihugu barishwe. Rero ku Ntega nubundi barongeye barisuganya, umuntu akarakuntu bumwe bwogaruka kuko icyo gihe hatumye hahunza abantu benshi cyane. Hanyuma rero ibijanye no 1993 naho nyene navyo byarakoze ko intara mwabonye no ku mafoto y'abahuze batwariye intara. Buramatari mugenzanje yariciwe ngaha mu gisagara cya Kirundo, yishwe n'umwene gihugu kubera kumuhora amoko n'ivya politiki. Nta misi yamaze kuko yabaye akijaho misi Ndadaye Melchior nyakwigendera president yamaze, niyo nawe yamaze. Hanyuma urumva rero abantu baci basubiranamwo, abene gihugu barahunga. Na jewe nyene icyo gihe nari mu mwaka w'10 muri lycée Musenye muri commune Tangara. Na jewe mu 1993 naravyiboneye, narahunze ongera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ndongera ndahunguka. Byarambabaje rero nanje kubera ko mu 1991 dutora ubumwe bw'abarundi, nanye narabutoye, nari nkuze, nari mfise imyaka yo gutora, nari mfise karanga muntu. Nyuma rero tubona inzego twitoreye, indongozi twitoreye barazishe. Hama rero natwe biratubabaza. Hanyuma rero twagiye rero turonka abaduhimiriza, ni abene igihugu bavuye hasi batora ibigwanisho, baravuga bati turwanire demokrasi, barimenya. Hanyuma mu nyuma murabona ko hageze haraba amasezerano y'ubumwe, haraba amasezerano yo guhagarika intambara. Hanyuma turaronka amahoro. Twe twarabona yuko gushika 2015 nta kindi cyo duhungabaniriza amahoro. Aha mu Kirundo rero iyi ntara nayo byaciye biyikora ko ibyabaye ry'amigumuko yabaye mu 2015. Ariko naho vyabaye uko siko vyagumye. Intara ya Kirundo yarateye intambwe iboneka mu vyerekeye kubana neza hagati y'abene gihugu no gutsimbataza ubumwe, amahoro n'iterambere. Ikimenyetso kigaragara kandi tudasanga henshi ni amasite de déplacé, ivyo twita amakambi y'impunzi yo mu gihugu hagati. Yahavuye ahinduka ibigwati vy'amahoro, aho usanga abahoze araba déplacé, abahungutse hamwe n'abasigaye mu gihugu bose babana neza mu mahoro muri ivyo bigwati. Aha ni mu kigwati c'amahoro c'Inyagisozi, ni muri komine Busoni,
impande y'ikiyaga Gweru. 93 intambara ibaye abantu barahataye barahahunga bose kandi bahaba bari mwamoko yose abahutu n'abatutsi. Abatwa nibo bagiye kuhaza mu 94 n'abatutsi nyene yari santere nkuko nyene ubona yubatse mugabo ibamwe abahutu n'abatutsi umwe wese afise ahiwe nahiwe. Mugabo intambara ibaye 93 bose barahunze. Hari abahungiye ku ikomine bandi barahungira mu marembo hariya murahabona kuri duwani. Abandi bamwe turashobora kwirukanka turagira ku maparuwasi duhungirayo. Mu nyuma ari 94 twabati naho turi ngaha ku maparuwasi twafise amatongo hariya ayi turiko turabaho nabi kubw'inzara menga sinzi. Kuyi imfashanyo bazozanuka ukajya mu gitondo ugasubira ibindi ku mugoroba canke ku mugoroba ukazosubira ibindi ku mugoroba bukeye ku misi nk'ibiri ukajya kabiri. Twe tubona tutabishoboye. Kibote abajejwe umutekano bamaze kugera muri ya zone y'Inyagisozi. Abajejwe intwaro bakatubwira ati abegereye hariya ari bahora baba hariya mukiri hafi marashobora gusubirayo. Twarashoboye kugaruka buhoro buhoro abandi nabo baragiye mu Rwanda. Twe twaje tuza twisunza abajejwe umutekano ngaha baba hepfo hariya. Urabona ko bimukiye hariya. Kugaruka rero ngaha abantu bose kugira tuhahurire byaragoranye baraduha amanama bakazana ibyuma nkuko nyene bakatubaza ati none abohunguka ntimwokongera kubana ntitwashaka baza tukabana. Abagiye gushika ngaho bwa mbere n'abatutsi n'abatwa bisunze abajejwe umutekano. Ariko kumva abatwa ntibabamwe n'abantu babona yuko bageramiwe n'umutekano muke niko bagiye barahaza rero. Abari mu bwoko bw'abahutu bo benshi bari bibereye mu Rwanda nyene. Naho bagiye guhunguka bava mu Rwanda kubera ubwimo bwo mu Rwanda nago rubayeyo. Bamwe baca ngaha bagenda Tanzania bagaca mu byambu binyegeje bigira. Ibintu nyene vyagiye barahinduka mu gihugu tubona umenga biragoranye. Bivanye n'umutekano tubona umenga ntuwuzuye aho twari duherereye. Dufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hari 2015 hanyuma turabayeyo imyaka ishika 5 ko 2020 niho twaca twebwe abene gihugu b'abarundi twaca twifatira umwanzuro wo kuvuga ngo dusabe guhunguka. Twe nta bantu baje kudusigura ngo duhunguke. Abarundi bene wacu nibe bunze hamwe baravuga ati naho biruko twe dukwiye gusubira mu gihugu ciwacu. Tamuntu haje kutuganiriza ngo dutahe. Tubisabye tubona birakunze bimaze gukunda dufata umwanzuro wo gutaha. Twaraje mu gihugu ciwacu cy'u Burundi tuhageze twarahasanze ababanyi baratwakira ntangwane twahagiriye kugeza na none saha mbona tubanye neza nabo twahasanze. Uretse abari bahagize ubuhungiro hamwe n'abahungutse hari n'abasangwa bashimye kuza kuba muri ico kigwati c'amahoro. Jewe nahoze mba mu gacimbiri ka Murongomya. Hanyuma rero ndareba uburyo nza ngaha kwivuza kwivuriro. Ndareba n'ukuntu nja gusenga bikangora. Ndareba n'ukuntu abana kuja kwishure bibagora no kuza gusoma nk'utwo twofungura muhera nyene bitugora. Narahavuye ndiyumvira ati reka ndondera uburyo no kwinjira hajya kuri centre Nyagisozi. Rero nahashitse mu 2010. Nukuvuga rero ikintu nahashimye ubwa mbere gose abana kuja kwishure biraborohera kuko ni hagufi. Mbo abana bagwaye bamwe bagwaye kuja kwivuriro naho nyene biranyorohera. No gusuma nyene biranyorohera kubera ko abadandaza baba bari hafi yanje. Ikindi naco cyanshimishije cyane no kuja gusenga isengero riri hagufi yiwanje. N'amazi nayo nyene tuvoma ari hagufi. Nukuvuga rero ivyo byaranshimishije cyane kuko vyongeye niyo habaye n'abantu bahurira ngaha bica binyorohera gose. Ikindi naco cyanshimishije
n'aya matara yaje baduhaye nayo nyene nanje yaranshikiriye. Ishure ryitwa Lycée Communale Nyagisozi. Je nkaba niga mu mwaka wa kabiri gisata c'indimi. Je sindimvukira naje hino nje kwiga. Je iyo ntashi nyene bahano mu centre Nyagisozi nyene hafi y'ishure. Ego biranyorohera gose no kuzinduka ku ishuri ntabwo nigira ncererwa. Narashitse hino casanga amazi n'amatara birahari. Sindinda kugira ngo ngufate umwanya ngiye kuvoma ngahantu kure mfate urugendo runini amazi ndayatora nyene kubarabara no kwiga mwijoro biroroshe kubera amatara arahari. Je nahishimiye kuhaba kubera nasanze abantu baho baritonda kandi bafise n'umubano mwiza. Jewe nitwa Shimirimana Gaudence nkaba ndi chef de zone muri no zone ya Nyagisozi. Nkaba nanje ndi mubaba muri iyo centre twokwita y'amahoro canke se yahoze ari site irimwo amoko menshi. Aha tuhaba turi abahutu, abatutsi, abatwa, wanashaka harimwo n'abaganwa mugabo n'abantu bake barashika nko kuri 5 baragiye bari mahama mu ikambi. Hama rero twebwe uko tubayeho ngaha muri ino centre y'amahoro tubanye neza, nta wanja nta wangura. Umwe abuze uwundi nawe aramuha. Nukuvuga muri make muri rusangi novuga ko tubanye neza. Ariko muri uko kubana neza harabanje kubaho amashira hamwe araza aratwigisha ikibano ciza. Harabanyigisho kutwereka ko twese turi bene Burundi, twese turi umwe. Hama rero bimaze kugenda uko ca tubigendera mwuko umuntu akumva ko ari umuntu kandi ategezwa kubana n'uwundi. Hama rero ivyabaye tubanza kubishira inyuma, harabamwe guhariranira. Habaye muri ro guhariranira haciye habamwe gutsimbataza amahoro umutekano. Urumva ko aho urukundo rutari n'amahoro ntayabahari. No kuvuga ro habayemwo kubanza gukundana muri make, kwiyumvanamo twese ko turi umwe. Tumaze kwiyumvanamo ko twese turi umwe, twisanze nyene habayemwo kwiyumvamo ko twese dutegerezwa kubana. Baradukoreye ibarabara ngaha bashiramwe kariyeri y'igitaka. Muraribona? Barishiraho bisunze yuko iryo barabara ririko riraca ahantu hari umutekano. Kumbura uri kararikoresha canke umukozi ari karahakora atawumwirukako. Byo niterambere. Amatara aradusaza. Amazi meza arimwo naho azaracigagura kusanga ibyuma bipfa. Ibigwati biriko biraza buhoro buhoro. Amavuriro, amashuri, ishuri ryisumbuye, amashuri mato hariya hepfo turabifise. Ndibaza ko n'amajaha hirya ku muhembuzi gatoyi hariho ishuri intuze ivuriro bariko barubaka rikuru, twavuga ne hospital mugabo ritaratangura gukora. Naho nyene amashuri ariho makuru na matoyi bariko barubaka y'amakoleji. Ibyo byose tubikesha umutekano, atamutekano hari nitukorako. Habaye ubwicanyi duhomba byinshi, habaye umutekano twunguka byinshi. Turafise ihangari n'ivyo mwiboneye, turafise amarobine y'amazi. Ntuhavuna naho tuba ku kiyaga Gweru uce wiyumvira ngo tunywa ngo ikiyaga Gweru, oya tunywa amazi yo kwirobine kandi ni meza cyane. Amatara turafise, urumva ko iyo ryose ari terambere. Ejo bundi turiteze nibarabara rishasha kuko umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu yararivumera ararivuga ko tegerezwa kuhaca. Turagiteguriye rero kuko n'amatara yari kumwe n'ivyo yari mu migambi biri kumwe nibarabara. Urumva ko twamaze kuronka umuhango tukaronka amatara, turizera ko nibarabara dutegerezwa kurironswa.
Umubano muri ico kigwati c'amahoro c'Inyagisozi muri komine Busoni intara ya Kirundo wifashe neza. Abantu bahurira mu bikorwa bitandukanye aho twovuga kurima, gukora imyuga itandukanye, kuroba, eka baranashizeho amashira hamwe kwiziganya no kuguranana. Izina ryayo ryitwa twiteze imbere mu bakenyezi. Tukaba harimwo abashinga ntahe n'abapfasoni. Yashira hamwe re ikintu ridufasha ikintu kinini. Nukuvuga yuko nk'ubu umupfasoni cyangwa umushinga ntahe araza gatora ingurane agashira umwana kwishura. Agatora ingurane ahagura mituweli yo kwivuza. Agatora ingurane akagura ibintu byankenerwa mu rugo. Agatora ingurane akagenda gukotesha akagura imbuto bagateragira. Umva rero dufasha ibintu byinshi cyane. Hambere twajya amatongo ku gikwasho tukagurisha ihene ku gikwasho. Ubu rero ntitukibigira ibyo twarabisezereye kubera amashira hamwe yaje kudufasha kuziganya no kuguranana. Mu kibano igituma irishamwe ryo kuziganya no kuguranana no kuvuga yuko ryaraduhurikiye hamwe dufatana hamwe twese dufashanya guta mu nda. Twese turi hamwe uko tubana ku isante Nyagisozi duhurira hamwe duhura mu mashira hamwe. Twarafatanye mu nda. Ubu no kuvuga yuko nkanje kubera twamaze kumenyana mu isante ahanyamba ngize ingorane abo bantu bose duhurikiye hamwe mu mashira hamwe kuziganya no kuguranana baca bangera ko kuza kundaba. Turafise n'ahantu dutanga intega bizoza umuntu agize ingorane dukuramwo tukamuha ifashanyo akifashisha. Cyane cyane cyaradufubije mu kibano notsimbataza imbere kuko twaramenyanye kabisa. Ubu nkuyu ntiyonca kantu naguye ngo ndengana cyangwa nanje ndamuceko ndamurengana. Nukuvuga ibishira hamwe turi abantu 138. Abapfasoni turi 80, abashinga ntahe 58. Kubera uwo mubano mwiza bafise n'ingaruka nziza nyinshi basanze mu gutsimbataza ubumwe ntibipfuza na gato icoza kibutosekaza. Ibyo bintu twageze kubitsimbataza nuko agatima koko kamacakubiri koranduranwa n'imizi. Uko ariyumvira ati intambara yosubira noca nkira aho yo bahombye. N'umwana ariko aravuka no munsi aze yumve ati kera intambara zaraba mugabo byarahavuye ko ntabyo tukibona. Ndibaza bari ngaha ayiba bokumva ko intambara itubaka irasambura gucanamwo rero babigira indahiro. Je ndi mu mugwi w'abatutsi yego je nari umurimye nta politike narimwe mugabe imigambwe yihabaye abantu bayijamwe nyene kuga bumve ko uguruka mu mutwe bagira ibyiyumviro byo kubana mugabo politike y'igihugu iragoye nkanje ntayo wombaza ngo ndayisigure neza. Yo nta muntu no kwagiriza ngo yanyirutseko. Nico gituma none munsi ndabye ingene ibintu byagiye birahinduka nkabona abantu tubana ko atawunyiruka ko nanje ntawe noja kwirukako ngo numuhutu dupfiki dupfu ubuhutu bwiye ko ataje nabumuhaye anyiruke ko ndumututsi amahoro ubututsi atawe yabumpaye twese turi bene mana bene Burundi. Abantu bashaka kuba bohungabanya umutekano mu bene gihugu canke se ubumwe numva ko nobahanura ko ivyo twarabirenganye. Nibumve ko twese turi abene Burundi kandi dutegezwa kubaho twese twa mu Burundi nk'abarundi banyenebwo. Rero uwo wese yo kwiyumvamo ko yohungabanya amahoro ndibaza ko twese turi hamwe twomugwaniriza hamwe ntacu yoshikako. Iki kigwati c'amahoro c'Inyagisozi muri komine Busoni y'intara ya Kirundo ni kimenyetso kigaragara ko ubumwe bushoboka mu bene gihugu b'abarundi. Basanga ubuzima bwa misi yose, ubuzima bwo kuba abarundi kandi bipfuza bose iterambere ryabo n'iry'igihugu. Ikindi kimenyetso kigaragaza ubumwe mu ntara ya Kirundo n'ingene impunzi zihunguka ku bwinshi n'ingene zakigwa
iyo zitashe. Twebwe rero intara ya Kirundo ni intara imwe mu ntara za mbere mu Burundi ziriko zirakira abahunguka benshi. Igitigiri tumaze kugera ko kuva mu 2020 gushika ubu turamaze kwakira abahunguka bashika hafi 2028 muri iyi ntara. Ariko mwabe 2028 abarenga 60% no gwaruka. No kuvuga ko izo nguvu z'ugo gwaruka zari ziri hanze, no kuvuga ubu zarinjiye mu gihugu turiko turazikore ziko zirakora kugira ngo zigwize umwimbo. Rero ikijanye no kwakira impunzi kirerekana yuko ubumwe mu ntara ya Kirundo buhari. Abahungutse twarabahaye amabati. Hari imiryango irenga 200 cyane cyane muri komine ya Busoni dukoranye n'ishiramwe hase baronkejwe amabati. Abo rero baravyishimira nivyo kubaka usanzwe atariho waruri imyaka 5 iheze indwi usanga bigoye, ariko komine hasere twese twaragiye hamwe turagira inguvu turabafasha. Amabati barayatora ku komine, nta no kunyuruza, nta wabanyuruje, nta wagize amanyanga. Ubu baba mwizo nzu. Hanyuma rero bahungutse kandi turabakira neza kuko hasere dufatanije irabaha ibyo bafungura n'imiburibura amezi 3. Hanyuma ikabaha n'amafaranga yo kugira ngo bya biharage babahaye, bamuceri babahaye bashobora kugura utuvuta, bagure ibizindi ngerekwa, ibijumbu, ibiharage n'ibindi kugira ngo bashobore gufungura neza. Hanyuma bakabaha n'ibikoresho bitari mfungurwa. Hanyuma bagatangura mwayo mezi 3 ro twebwe cha tubakira tukabashira mu makoperative. Aha rero mu bijanye no kwitera imbere ubuhungutse ahita agengwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ibikorwa rero by'iterambere byose biba byatunganijwe n'igihugu cy'u Burundi aca bishikiramo. Rero tubandika tukabashira mu makoperative bakamara amezi 3 bariko barafungura bongera kandi bari mu matongo yabo, ku buryo byo kujya bahungutse tugaca tubaha biza guhera, ibindi byo kujya nabo batanguye kweza ibindi byo kujya gucyo ubuzima bugaca butango. Mu Kirundo rero ubumwe buriho, abene gihugu bararima bakimbura, mbere n'umwimbu wagenze neza mu makomine atari make. Itomati ziriyo ku bwinshi, ibigori biriyo, amasaka hamwe n'ibiharage biriyo, tutibagiye agafi nako baroba mu biyaga bitandukanye bigize iyo ntara ya Kirundo. Uyu mutekano mbega turawushima, aya mahoro mbega turayashima, abasare bacu mbega murabashima, ingabo zitacu mbega murabishima, intego zitacu mbega murabishima, ibyo dakoze mbega turabishima, mbega turabishima,